Imiryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri BBC Gahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch urasaba akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi guhagarika icyemezo gaherutse gufata cyo gukura Uburundi ku rutonde rw'ibihugu gakurikirana ku buryo bw'umwihariko. Inzego zishinzwe uburezi mu Rwanda zivuga ko umubare utari muto w'abanyeshuri batasubiye ku masomo nyuma yaho amashuri yarafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19 yongeye gufungura imiryango. Ababyeyi baravuga ko nyirabayazana ari ubukene. Ntabwo wafata igihumbi ngo kiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana 7 bari buze kuburara. Urumva ko ni uguhita ufatiraho kaguramo utwo kurya nabo bakaba bicaye bikazagenda biza gahoro gahoro. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko ubutegetsi bwe buri mu gutanga amafaranga menshi mu kugura ibikoresho bya gisirikare birimo n'indege. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa Gatatu itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Audace Makado hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze Jack, ndabaye mwiriwe mwe mudukurikira. Incamake ndayihere muri kicegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kimenyesha ko abatunzi 1% mw'isi batera ihumanya ry'ikirere incuro 2 kuruta umukene 1 kuri 2 no kuvuga 50%. ONU ivuga ko abantu batunze cyane babwirizwa kugabanya biboneka ingeso zabo zituma harungikwa ivyuka bihumanya ikirere mu gufasha kugwanya ihinduka ry'ikirere riteye ubwoba. Naho iryo humana ryagabanutse vyihuse bivuye kwigabanurwa ry'ibikorwa by'abantu kubera coronavirus uyu mwaka, ONU igabisha ko isi yerekeza ku rugero rw'ubushuhe buteye ubwoba muri iki kinjana. Ico cegeranyo congera ko uguhitamwo ukugabanya ibihumanya ibidukikije vyofasha cyane isi mu gihe isa nigiye gukira coronavirus. Muri Amerika bizotwara n'imiburiburi umwaka kugira ngo ikinga rigaragara rya coronavirus rishikweko. Bivugwa n'umugwi Joe Biden aheruka gutogwa ngo azabe perezida wa Amerika yashizeho ngo umufashe kugwanya ico kiza. Muganga Eric Gusby, umuhinga w'ivy'ingwara zandukira muri kaminuza ya California, yavuze ko naho urucanco rwa Pfizer BioNTech rwemejwe n'abategetsi muri Amerika ngo rukoreshwe mu minsi iza, Amerika itazoshobora gushikana urugero rw'abantu 7 kuri 10 bazoba bakingiwe gushika mu mpera z'umwaka wa 2021. Kugira babishike ko vyova kugushira hamwe ugukingira kwa benshi bashoboka n'uburyo busanzwe buhari bwo gukingira abanyagihugu busanzwe buri ku rugero rwa 15 gushika ku 30 kwijana. Lois Pace arongoye urunani rw'amashirahamwe y'ivy'amagara y'abantu muri Amerika Global Health Council yavuze ko gushika ico gihe bizoguma bikenewe ko abantu bitwararika kuguma bambaye agapfukamunwa. Yavuze ko batokwishimira gusa agashinge k'ubwo rucanco. Abarongoye abarimyi mu Buhindi banse integuro y'umwumvikano ya leta wuko botorera hamwe umuti ku matati afatiye ku mpinduka mu itunganywa ry'ivy'uburimyi. Abo barongoye abandi barimyi banse iyo nteguro ya leta bavuga ko idatomoye. Inkuru ya Electra Naismith tuyibaze Falanga Kwaya.
leta yoherereje ingaga z'abahinzi inyandiko z'impapuro 20 ikubiyemo ibyo yibwira yuko byari kurangiza imyigaragambyo y'abahinzi babarirwa mu bihumbi bakambitse mu muhanda ugana ku murwa mukuru. Muri uwo mugambi wa leta harimo kwizezwa umubare ntarengwa w'ibiciro, gukuraho impaka zari ziri kuri fagitire y'amashanyarazi bahabwa, hamwe no kubanduka ku byo bajyaga impaka. Ariko abahinzi babyanze, barifuza yuko iryo tegeko rivanwaho aho guhindurwa. Ubu rero bari gutegura uko bagiye kongera imyigaragambyo, harimo no kuburizamo ibikorwa bimwe bimwe ndetse no gukambika ahandi hantu mu duce dutandukanye tw'igihugu, bakazibira n'indi mihanda igana Delhi ku murwa mukuru. Inama y'abashikiranganje mu Bufaransa yashigikiye integuro y'itegeko rihasha intagondwa za Islam inyuma y'ibitero biheruka vyitiriwe izo ntagondwa. Iyo nteguro y'itegeko rikomeza ingingo ngenderwako ku bana bigira imuhira n'ibindi bicishwa kuri internet bitera ugwanko. Risaba kandi abarongozi b'igihugu kudahengamira ku madini. Iyo nteguro kandi ishinga urubibe ngenderwako ku bakoresha amayeri mu gusohora amabanga y'abantu kuri internet. Iki kiboneka rero nk'inyishu ku vyashikiye wa mwigisha Samuel Paty yishwe aciwe umutwe nyuma yuko yari yerekanye ibicapo vy'intumwa ya Islam Muhammad mu ishuri yigishamwo. Jean Castex, umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa, yabwiye bamenyesha amakuru ko iyo nteguro y'itegeko igamije gufasha abo mu idini rya Islam kutizizigwa n'ingendo y'ubutagondwa. Iyo nteguro izoca mu nama nshingamateka ngo yemezwe. Iyi ni BBC mukurikira ku mirongo ya FM mu ntara za Kivu. Igihugu ca Emirati Arabi Unite cemenyesheje ko cemeje urukingo rwa coronavirus rw'Ubushinwa. Rukinga urugero rwa 86 kwijana. Ibi bisa nuko ari kimenyetso ca mbere c'uko urwo rucanco rw'Ubushinwa rukora. Iyi nkuru ya Michael Bristow tuyibwirwa na Robert Patrick Misigaro. Ikigo cakoze urukingo citwa Sinopharm nikiratangaza ibiharuro vyaco, naho kimaze gusaba abajejwe gusuzuma imiti mu Bushinwa ngo bagihe uruhusha. Ariko Emirati Arabi Unite ubu yatanze amakuru amwamwe ikavuga ko urwo rukingo rukingira gushika ku bice 86 kwijana. Emirati Arabi Unite yaragize uruhara mu muce wa gatatu w'igerageza ry'imiti yo gukinga coronavirus, umugambi wagiyemwo abakorerabushake 31,000. Yatanze uruhusha rw'ikoreshwa ry'uru rukingo nyuma yo kwihweza igerageza ryakozwe na Sinopharm. Inkingo zikorerwa mu Bushinwa vyitezwe ko zigira uruhara runini mu gukingira abanyagihugu benshi bo kw'isi. Ndangiriza incamake y'amakuru ya BBC kuri iyi y'abajejwe igenzura ry'ubuvuzi mu Bwongereza bavuze ko abasanganywe inyankane canke ubwimvumbure bw'umubiri batokwiteza urucanco Pfizer-BioNTech rwa coronavirus. Izi mpanuro zatanzwe inyuma yuko hari abakora mu buvuzi bagaragaje ibimenyetso mu mubiri wabo bamaze kurutegwa ejo haheze, naho no munsi bose bari bameze neza. Izindi ncanco nk'urutangwa ku mwaka rukinga ibicurane nago rusanzwe rutera ivyo bimenyetso. Iryo gabisha rero kandi irije mu gihe vyitezwe ko urwo rucanco rwemezwa muri Amerika n'urwego rubijejwe FDA rwemejwe ejo ko rukwije ibisabwa. Jack, urakoze Audace Makado kuri iyo ncamake y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burengerazuba bwa Afrika. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko ubutegetsi bwe buri mu gutanga amafaranga menshi mu kugura ibikoresho bya gisirikare birimo n'indege. Hashize igihe harangwa umutekano muke mu gihugu hose ku buryo byatumye ukuntu abyitwayemo binengwa. Ni inkuru ya Mayeni Jones umugezwaho na Fenega Kwaya. Icyagaragaye cyane mu itangazo rya Perezida Buhari ku kibazo cy'umutekano n'ukuntu yavuze gake ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Yakomoje gusa kuri iyo ntara imaze imyaka 40 irangwamo ibikorwa by'iterabwoba, avuga ko ubutegetsi bwaho bwitwaye neza.
Iri tangazo kandi rije mu gihe kiri munsi y'ibyumweru bibiri imirimbanyi zigendera ku matwara y'Ikisilamu zishe abahinzi 43 mu ntara ya Borno. Nyamara umukuru w'igihugu yatinze ku mutekano muke uri kugaragara handi, yavuze mu majyepfo yuko ibikorwa byo gucukura ibitoro biburizwamo buri munsi, ageze ku myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 10 yamagana ibikorwa by'igipolisi, avuga ko imyigaragambyo yose irimo imvururu itazihanganirwa. Tuve muri Nigeria twerekeza muri Australia, aho iperereza ry'inteko nshinga amategeko ryanzuye yuko ikigo gikomeye mu gucukura amabuye y'agaciro cyitwa Rio Tinto cyagombye kwishyura amafaranga y'impozamarira abahinzi gakondo bafite ubutaka kubera kwangiza ubuvumo bafata ko ari butagatifu bwa Jukan Gorge. Mu kwezi kwa gatanu iki kigo cya mbere ku isi mu gucukura amabuye y'agaciro ya fer cyangije ahantu hatagatifu kubasanga ubutaka bazwi ku izina rya Aborigene ahitwa Pilbara mu burengerazuba bwa Australia. Iki kigo cyarakomeje kinasenya ubuvumo bwa Jukan Gorge n'ubwo bwose ba nyirabwo gakondo baba Aborigine bari barabyamaganye. Aha hantu hari muhakize ku mateka ya kera cyane kurusha handi muri Australia. Ni inkuru ya Shaima Harir mugezweho na Ali Yusuf Mugenzi. Ikigereranyo cy'iperereza ry'inteko nshinga amategeko kiravuga ko uruhare rwa Rio Tinto mu kwangiza ubuvumo bwa Jukan Gorge rudashobora kubabarirwa. Kiravuga ko Rio Tinto yangije ahantu hakomeye ku muntu, umuryango, igihugu n'amahanga. Iperereza ryanzuye ko Rio Tinto igomba kwishyura indishyi no gukorana n'abanyabutaka gakondo mu gusana inyubakwa za kera, cyane cyane izegereye imiyoboro y'amazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka icyo kigo cyasatuye amabuye yaramaze imyaka 46 yo mu karere ka Pilbara mu burengerazuba bwa Australia. Cyabikoze nubwo cyari cyaburiwe ko ahantu hafite uburemere bukomeye mu muco. Byakozwe mu rwego rwo kwagura kimwe mu birombe by'icyuma by'icyo kigo. Byakozwe hirengagijwe icyifuzo cy'abagakondo bavuze ko gutakaza umuco bidafite icyo babigereranya. Ibintu bya kera byakuwe muri ubwo butaka byarimo amagufwa y'inyamaswa yakozwemo ibikoresho bikeba byari bimaze imyaka 28. Ubwo buvumo bwari mu bikorwa bikomeye byakoreweho ubushakashatsi ku bantu ba kera muri Australia. Inkuru ya Shama Harir. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, habari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abafite internet murabona hano makuru ko tuyabagezaho kuri Facebook live. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe mpuzamahanga rihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch rirasaba akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi guhagarika icyemezo gaherutse gufata cyo gukura Uburundi ku rutonde rw'ibihugu ibiberamo bigomba gukurikiranwa mu buryo bwihariye na ONU. Iryo shyirahamwe rivuga ko icyo cyemezo gifashwe mu bihe bitoroshye ngo kubera ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukomeje kubangamirwa mu gihugu cy'u Burundi. Human Rights Watch igasaba ONU gukomeza kurikanura. Ku itariki 4 za kuno kwezi akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kafashe icyemezo cyo guhagarika ibyegeranyo bya buri mezi 3 ku Burundi, ariko bagakomeza kuganira ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu mu manama yiga ibibera mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari na Afrika yo hagati. Ni inkuru mwateguriwe na Siriake Muhawe nayo uri i Nairobi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ritera kamo akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi kubandanya gushinga ijisho ku kungena agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa mu Burundi, na cane cane kwihohoterwa hamwe no mu gisata c'ubutungane. Iryo shirahamwe rivuga ko ibikorwa bibi bijanye n'umutekano hamwe n'inkuru zerekeye ubwicanyi, kunyuruza no guhagarika abantu bidakurikije amategeko bibandanya mu Burundi, naho hari habonetse icizere c'impinduka inyuma y'amatora ya president mu kwezi kwa gatanu mu 2020. Louis Charbonneau ajejwe imigenderanire ya Human Rights Watch na ONU avuga ko inama zerekeye Burundi mu kanama ka ONU kajejwe umutekano zari zisigaye zitumvikanwa ko na bose kandi ntizibere ku gihe, mu gihe ico gihugu n'abagishigikiye bagerageza kuburizamwo igenzurwa ry'uko ibintu vyifashe.
Charbonneau avuga ko mu bisanzwe ako kanama kazoguma kagenzura nk'uko kahora uko ibintu byifashe mu Burundi, ariko ko abarundi benshi bafashe iyo ngingo yo guhagarika kuza haraba icegeranyo ku Burundi buri mezi 3 nk'ubutumwa buteye amakenga mu gihe ico gihugu kiri mu bihe bitoroshe. Gushika ubu leta y'u Burundi ntaciramenyesha kuri iryo tangazo rya Human Rights Watch, ariko ikaba yamye ivuga ko ivyegeranyo vy'iryo shirahamwe atashingiro bifise kandi bifise intumbero ya politike. Mwitangazo ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 ryashikirijwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo kirongoye akanama ka ONU kajejwe umutekano muri kino gihe, hafashwe ingingo yo guhagarika ivyegeranyo by'urutavanako ku Burundi, ariko bakabandanya kuganira ku kungene ibintu vyifashe muri ico gihugu mu nama zigenewe Afrika y'ibiyaga binini hamwe na Afrika yo hagati. Uburundi bukaba bwakiranye urweze iyo ngingo. Siriake muhawe nayo BBC Gahuza miryango Nairobi. Tuve ku makuru yerekeranye n'u Burundi tugiye kuyerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda, aho inzego zishinzwe uburezi zivuga ko umubare utari muto w'abanyeshuri batasubiye mu masomo ubwo leta yemeraga amashuri kongera gufungura imiryango nyuma yo gufungwa kubera ingamba zo kumira icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Ikibazo cy'ubukene busanzwe mu miryango ndetse n'ubwavutse kubera ingaruka z'indwara ya coronavirus nibyo bitungwa agatoki nka nyirabayazana. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ariko ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abana bahagaritse amashuri bayasubizwemo. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Tuvuye gushakisha nyine tuvuye kurangura tuzajye gucuruza imboga. Uri kuvunika? Nta kibazo. Nagomeye. Tururuke tururuke. Chantal Imaniriho n'umukobwa w'imyaka 23 duhuriye mu nkengero z'umujyi wa Muhanga, yikoreye igifuka kinini avuga ko kirimo imboga zo gucuruza. Kuri ubu aragerageza gukora uturimo two gushakisha amafaranga kugira ngo arere umwana we yabyaye bigatuma areka ishuri. Kuri we ubuzima yaratangiye kubumenyera, cyakora muri umuna we Anita w'imyaka 16 ngo niwe umuteye impungenge kuva aho amashuri yongeye gufungurirwa. Uyu mwana ngo niyasubiye kwiga kuko umuryango we wabuza mikoro. Nukurirwa mu rugo nyine afashe mama we byo gukora mu rugo no kwahira byose no guhinga. Cyane nyine ubona ko nyine basa nk'abifashijeho gato, ariko ntago bakize ku bigo bavuga ko bakize kuko babona nka minerivare yo kwiga. Undi utarasubiye ku ishuri ni Silver Musabyimana w'imyaka 18. Uyu musore wigaga mu mashuri yisumbuye yavuye iwabo inyamagabe yerekeza mu karere ka Muhanga, avuga ko yaje gushakisha ubuzima ibyo kwiga bimunaniye. Nguko umuntu agakorera undi akajya muhemba makeya, rakandi ka business nikoreraga kapaga kunyinjiriza, iyo nabonaga iyo nyungu y'ijana byabaga bimpagije. Ubukene busanzwe mu miryango ngo buri kwisonga ibyabujije bamwe mu babyeyi kohereza abana babo ku mashuri. Aba n'ababyeyi twahuriye mu karere ka Kamonyi. Gushaka amatike, gushaka minerivare, nta n'akazi kenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo. Urumva ko ababyeyi benshi ndetse nanjye muri rusange nabyishiraho, ntabwo wafata igihumbi ngo kiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana 7 bari buze kuburara. Urumva ko no guhita ufatiraho kaguramo utwo kurya, nabo bakaba bicaye bikazagenda biza gahoro gahoro. Kugeza ubu nta mibare ndakuka y'abana batasubiye ku ishuri itangazwa, uretse ko byemezwa ko atari bakeya ku buryo busa n'ubucishiriza. Minisitiri w'uburezi Madame Valentine Uwamariya aherutse kugaragaza ishusho y'uko abana bitabiriye gusubira ku ishuri. Amashuri yisumbuye tuvuze umujyi wa Kigali abamaze kugaruka ni 85.4%, mu majyepfo 92 n'igice kimwe, amajyaruguru 93.5%, burasirazuba 92%, hanyuma iburengerazuba 89.4%. Icyegeranyo rusange kikaba 91% by'abana biga mu mashuri yisumbuye bagarutse mu mashuri. Nubwo amwe mu mashuri yatangiye, hari abandi bana bakiri mu ngo bazatangira mu kwezi kwa mbere. Birashoboka ko nyuma y'itangira ryabo imibare y'abatarasubiye ku ishuri ishobora kwiyongera, dore ko abari abo mu mashuri abanza kandi nabo benshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko iki kibazo kiyihangayikishije. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ubwo aherutse imbere y'abadepite asobanura isura y'uburezi nyuma y'icyorezo cya Covid. Mu Rwanda turagerageza uko dushoboye, ariko bisaba ko dukomeza gufatanya n'ababyeyi kuko abana batishuri akajya gusarura icyayi, undi agatishuri akajya gukora muri mining, haraho nagiye batishuri bakajya kurema isoko.
isoko ngo rimwe kabiri mu cyumweru iyo minsi yose umwana ntiyige. Nyuma y'amezi 8 abanyeshuri batiga, ubu amashuri arigisha mu buryo budasanzwe. Kuri ubu ibiruhuko bisanzwe byabaye bihagaritswe, ndetse abanyeshuri bakaba bagomba kuguma ku ishuri no mu bihe bisoza umwaka bya Noheli n'Ubunani. Minisiteri y'Uburezi isaba ababyeyi kumva izi mpinduka kuko igerageza kugarura igihe cyatwawe na Covid. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Turacyari ku makuru yerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kwerekanwa mu tundi duce twinshi tw'isi, imurika ryashimwe cyane rya Alfred Jar ryitwa Rwanda Project, ugenekereje mu Kinyarwanda nakwita umushinga ku Rwanda, ubu noneho rigeze muri Afrika. Rerekanwa mu nzu ndangamurage ya Zakemoka yo mu mujyi wa Cap mu gihugu cya Afrika y'Epfo, nyuma yo kutumva ukuntu amahanga yafunze amaso igihe mu Rwanda habaga jenoside muri 1994. Alfred Jar ukomoka mu gihugu cya Shiri yagiye mu Rwanda no mu bihugu bituranye narwo gukusanya inkuru zibabaje z'abarokotse jenoside. Mu gihe rero cy'imyaka 6 nyuma ya jenoside, Jar yagiye mu mafoto, mu video ye no mu nkuru yakusanyije kugira ngo avanemo ibyo azerekana mu imurika rigamije kwibuka abahitanywe na jenoside. Umunyamakuru wa BBC uri muri Afrika y'Epfo Mohamed Ali yasuye iryo murika maze ategura inkuru ikurikira, mugezweho na Yvette Kabatesi. The international community, together with nations in Africa, must bear its share of responsibility for this tragedy as well. Ijambo ry'uwari perezida wa Amerika icyo gihe Bill Clinton yavugiye ku kibuga cy'indege cya Kigali mu 1998 riri mu byashizwe mu imurika rya Alfred Jar. Kwemera ibyabaye kuri Clinton bigaragaza ibyo Jar yita kwirengagiza k'ubunyamaswa k'umuryango mpuzamahanga, ari nabyo byatumye ashaka gushyira hanze agahinda kabagezweho n'ibyo byago. I took more than 3,000 photographs of Rwanda. Nafotoye amafoto hafi 3,000 mu Rwanda, mara amasaha n'amasaha mfata amashusho ya video, ariko ibyo si byo muri kubona muri remurika, kuko urebye ibyo itangazamakuru ryari ryakoze numvaga atari bwo buryo nabikoramo. Nagombaga gushaka ukundi nabigenza. Ibi rero niwo wari umurimo wanjye wo kugerageza kugaragaza ukuri kugoye k'ubuzima bw'Abanyarwanda muri icyo gihe. Of the Rwandan people at the time. Muri iryo murika ryiswe umushinga w'imurika ku Rwanda harimo ifoto imwe yitwa amasegonda 6. Ni ifoto itagaragara neza y'umwana w'umukobwa wabuze ababyeyi be bombi. Mu ikanzu y'ubururu n'umwitero w'umweru yafotowe ariho ahunga kamera nyuma yo kwanga kubwira akaga ke Jar. Ku ruhande rw'uwamufotoye, uburyo iyo shishi itagaragara neza nabyo bitanga ubutumwa bukomeye. When you're trying to communicate, iyo ugerageza kugaragaza ukuri k'umuntu ukwereka undi ntibishoboka. Ese wabikora ute? Ariko naratekereje nti wenda nabikora gutya. Ibyo dukora byose nk'abanyabugeni, iyo dushaka kuvuga ku wundi muntu usanga tujya ku ruhande, kuko mba mvuga ku buzima bw'undi muntu, kandi mba ndiho ngerageza gutanga ubutumwa navanye ku muntu umwe mbugeza ku bandi. Ni gute se wabikora? Ntibishoboka. Ahabera iri murika hari urumuri ruke ku buryo uhareba abona ko hijimye, kugira ngo abashe no kwitegereza neza. Iryo murika ry'amafoto y'umwimerere ririmo ihuriro ry'udusanduku tubitse ibishushanyo by'amafoto Jar yafatiye mu Rwanda. Ubusobanuro bw'ishusho iri muri aka gasanduku bituma uyireba agerageza kwibaza uko byabaga bimeze mu gihe byabaga, nk'uko bisobanurwa na Tamilantri, umuyobozi wungirije ushinzwe kubungabunga ibihangano mu nzu ndangamurage y'ubugeni yitwa Zakemoka iherereye muri Afrika y'Epfo. Amashusho y'akabako muri jenoside arahishe mu rwego rwo kugaragaza ko bidashoboka gusobanura akababaro k'umuntu. Bwa mbere icyo tureba, utu dusanduku dusa n'icyumba kirimo ibihangano bibaje byo kwibuka. Uruhande Alfred Jar yamuritsemo ibihangano bye ni igice cyubashywe muri iyo nzu ndangamurage, gifasha kumva jenoside ariko hatabayeho kureba amashusho mu buryo bumenyerewe. Nyuma yo kumurikwa mu bice bitandukanye by'isi, uyu mushinga ku Rwanda wamaze kugera muri Afrika. Ibintu Saki Gicna wo mu itsinda ry'abashinzwe kubungabunga ibihangano avuga ko byatinze. This exhibition
belongs to the continent. Iri murika ni ry'umugabane, haravugwamo umugabane kandi abantu benshi bavugwamo nabo kuri uyu mugabane, ndetse babaye mu bihe bidasanzwe by'uyu mugabane byaje kubera isomo n'isi yose. Particular moment of the continent that became a lesson for the rest of the world. Uyu mushinga witiriwe u Rwanda wagombaga kuba waratangiye mu kwezi kwa kane kugira ngo uhurirane no kwibuka abazize jenoside y'u Rwanda ku nshuro ya 26, ariko waje kwigizwayo kubera gahunda ya guma mu rugo yatewe n'icyorezo cya COVID-19. Kuri ubu uzakomeza kumurikwa kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha. Mu kiganiro Nonaha cyo kuri wa kane twabateguriye ni iki se ko numva wibyoza radi nuko nkunda cyane Stefan burya ntazi niba nawe nkunda nukuri uririrwa ubyibaza radi reka ndahire baba y'Imana ndagukunda radi reka Stefan kubivuga gutyo siko kubinyerega ariko si nambara ubusa ndikwerekeze. Ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho twongeze dusubije ijambo Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri aya makuru yacu y'imikino. Duhere mu Rwanda mu mupira w'amaguru, ahakomeje kuvugwa isubikwa ry'imikino imwe n'imwe ya shampiyona yarigeze ku munsi wa kabiri kubera icyorezo cya COVID cyabonetse mu makipe amwe. Nyuma y'umukino wahuje Rayon Sport na Rutsiro ku munsi ubanza, abakinnyi benshi bakizwe mu kato nyuma yo gutahurwaho uburwayi. Imikino ya kabiri amakipe yombi yari kugaragaramo nayo yarasubitswe. Ku munsi wa kabiri ikipe ya Marine yatangiye gutungurana kuko ifite amanota 6 nyuma yo gutsinda imikino yayo ibiri ibanza. Uheruka nuwo yarayitsinze Kiyovu Sport ibitego 3-0, nyamara Kiyovu ariyo yahabwaga amahirwe. AS Kigali na APR FC ntizirakina umukino n'umwe kuko zari mu marushanwa ya Afrika. APR yarasezerewe na Gor Mahia muri Kenya, naho AS Kigali isezerera Orapa United yo muri Botswana mu gikombe cya CAF. Umupira w'amaguru kandi tuvuge ku gikombe cy'Uburayi, aho Paris Saint-Germain na Istanbul Başakşehir zongera guhura mu kanya kari imbere nyuma y'uko umukino waraye uhagaritswe mu buryo bwatangaje abatari bake. Ubwo uyu mukino wari ugeze ku minota 14, abakinnyi ba Başakşehir basohotse mu kibuga, bose bakurikirwa n'aba Paris Saint-Germain. Nyuma y'urujijo rwafashe umwanya munini, byaje kuvugwa ko umusifuzi wa kane yumvikanye avuga amagambo arimo irondaruhu yerekezaga kumwe mu batoza ba Başakşehir w'umwirabura. Abayobozi b'ishyirahamwe ry'Uburayi UEFA bagerageje guhendahenda, ariko birangira abakinnyi banze gusubira mu kibuga. Byemejwe ko uyu mukino wongera gukinwa kuri wa gatatu mu ijoro uherewe ku munota 14, kuko ariho wari ugeze ubwo wahagararaga. UEFA kandi ngo yamaze gusimbuza itsinda ry'abasifuzi bari bawuyoboye igena abandi. Nta cyemezo kiratangazwa cyafashwe nyuma y'ibyabaye, ariko abantu benshi bamaganye imyitwarire y'umusifuzi. Paris Saint-Germain irajya mu kibuga yizeye gukomeza muri kimwe cy'umunani, kuko Manchester United yamaze gusezererwa nyuma yo gutsindwa na Leipzig yo mu Budage ibitego 3-2. Mu yindi mikino itegerejwe kuri uyu mugoroba, Bayern Munich yamaze kubona itike ya kimwe cy'umunani irahura mu mukino wa nyuma w'amatsinda na Lokomotiv Moscow iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda rya mbere. Mu itsinda rya kabiri mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kuri buri kipe, zose ziracyafite icyizere cyo gukomeza. Inter Milan iri ku mwanya wa nyuma irahura na Shakhtar ya kabiri, ariko ikaba ishobora kuyinyuraho itsinze kuko Shakhtar ifite amanota 7, Inter Milan ikagira 5. Nubwo iri ku mwanya wa gatatu, nayo Real Madrid ishobora gusohoka ku mukino iyoboye itsinda kuko ifite amanota 7, mu gihe Borussia Mönchengladbach bahura ariyo iyoboye n'amanota 8. Mu mikino yarayibaye, ibyamamare Cristiano Ronaldo na Lionel Messi baraye bongeye guhura nyuma y'igihe kinini badahangana mu kibuga. Umukino wasekeye Cristiano Ronaldo kuko Juventus ye yanyagiye Barca 3-0. Amakipe yombi niyo yakomeje muri kimwe cy'umunani kandi anganya amanota 15. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. Gena Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Nisegure kubare bategereje ikiganiro cy'abagore, umwanya utubanye mugufi. Ano makuru rero naha arangiriye, na makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Umvaga ni Jacques Niyitegeka. Mbashimire cyane kubona mwahisemo BBC Gahuza miryango. Muramukira.